Voilà. Urabona ko abimenyereye arazi ko bugari ikoti mbere nk'uko rero mwabibonye twaramutse kuri kano kagoroba keza Imana yadukijije ya Mana ngaho iwacu dushira imbere muri byose no bihe byose twaramutse rero tuza kubisikanya n'umushikiranganje aje kunsubirira ico notangura imbere yuko nduga ku ijambo reka kuvyukuri mbanze shimire Imana mushobora byose kubona yadushikanye kuri mugoro aturi bazima kubona yarashoboye kumpa ubwenge ubukerebutsi n'ubwitonzi buyivako kugira ngo nshobore gutunganya ibikorwa mu bushikiranganje kumara imyaka 5 irenga gato ibyo byose tukatubikesha kandi n'abakozi twakoranye mwese ngaha mwakoze mudaharu amasaha mwitanga umwese mu byajejwe ku buryo aho ubushikiranganje bwari bugeze hose tubikesha umwe wese muri twebwe bwa kabiri reka kwizina ryanyu mwese nkeze mwevuye ku mutima ubushikiranganje mushasha kukuntu nyandicwe mu kwigu cyacu cy'u Burundi yamwizeye ujya gutogwa mu bantu 13 mu miliyoni 3 zirenga gato mu kuvyukuri sikorwa cy'umuntu umwe n'igikorwa cy'Imana novuga yuko abatowe n'Imana mugabicishije mu bwenge n'ubukerebutsi n'ubwitonzi banye n'icubahiro mu kwigu cyacu cy'u Burundi ndamukeje mwe ku mutima ku izina ryanyu mwese nongera ndamwifuriza kuvyukuri igikorwa byiza aho twari duteje isemo twari duteye ko abandanirizaho hari byinshi byakozwe muga nkuko mubizi mushikiranganje ibintu by'imigenda n'andi makungu n'ikigo cya misi yose bigenda bihinduka ku munsi musanzwe mubizi kuko musanzwe namwe muri abantu muri umuryango w'abantu bajeje imigenderanire n'andi makungu abo twita aba diplomate ni naco gituma duhiriwe duhishije namwebwe murimwo kubona haje umuntu kunkorera mu ngata umuntu asanzwe abyo gushikiranganje asanzwe azi umwuga turimwo bamwe ntibazi ko ari umwuga muga kuvyukuri n'umwuga nka kurya mubona bajye bakora amatara bagira uko bashoboye kose kugira ngo batumbereze ntibahabe kurusirikwi no mu bushikiranganje nuko nyene hariho amategeko abugenga iyo yakoresheje nabi naho nyene harabe ico no kwita kurusirikwi diplomatique nico gituma rero twibaza yuko muzoba mufise uburongozi bwiza uburongozi buzi ico bukora muri myaka ikurikira nyene icubahiro mu kwigu cyacu cy'u Burundi yaramwizeye akamushira muri aya mabanga hanyuma mushikiranganje hari ibintu byinshi nkuko mubizi kugira ngo dushire mu ngiro politike bushikiranganje ngaha politike imigende n'andi makungu hari ico no kwita amadosiye amategeko n'ibintu no kwita inkingi twisunga kugira ngo dushire mu ngiro ipolitike imigenda n'andi makungu izo nkingi rero n'ayo mategeko turaza kwibashikiriza izuba riva kugira ngo bize babere namwe cyo no kwita inkingi zifatiro kugira ngo muze murakora akazi kanyu ka misi yose mu byo mushikiranganje mushasha zisunga si ibigusa haro n'ibindi byinshi mugabo abakozi b'umushikiranganje zamushikiriza buke tuwe gushobora kubivuga byose ngaha reka rero fate kano kanya keza ngo ko gushimira cyane cyane mu kwigu cyacu cyiza cy'u Burundi ni n'icubahiro Evariste Ndayishimiye ukuntu yanyizeye kumara imyaka 5
imyaka 5 si mike umwana yavutse ku mwaka wa mbere imyaka 5 batangiye kwiruka nkaba rero shima ukuntu yanyizeye n'ukuntu yangumye hagufi ampa intumbero yongera ampa ibintu byose bifasha gushira mu ngiro politiki imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu muri ano masaha nta kera ngo de mugabo tuyisize imeze neza bisumba cyane uko twayisanze tukibaza rero ko umushikiranganje mushasha nawe nyene azofatira kwiyo semo kugira ngo Uburundi bugume bushinga icumu mu mashinga nk'uko buri kubura bikora ubu reka nongere nshimire abakozi bose bunga mushikiranganje ku kuntu bitanga muzoyibona nyakubahwa mushikiranganje baritanga cyane rimwe na rimwe ugasanga n'uburyo ntibukwiye mugabo bakitanga kugira ngo ibikorwa bigende neza ndabashimiye cyane ubwo reka ndabasaye mu ikomera amashi nongera ashimira abamenyesha makuru mwese mu agenda gukurikirana igikorwa musanzwe muza ngaha kenshi kandi nkuko nkunze kubivuga turashima ukuntu mubishikiriza bene gihugu mubishikiriza atarakimwe mongeko tutavuze kandi atanico mukuyemwe mu byo twavuze tukatubashimiye cyane uko mwami hafi yanje mu byo shikiriza mukurikirana uko tubishikiriza muze n'umushikanje mushasha mu mube hagufi kuko baravuga yuko inkuru idashikirijwe bene gihugu ntibikibaye inkuru nico gituma mu kwama muza kurikirana ibikorwa by'ubushikiranganje n'ikindi gihe kugira ngo mu mwakompanye umushikiranganje mushasha ndiwe ndarandira rero novuga yuko tubashikirije ubushikiranganje mu bihe byiza Burundi ngukiri muri bya bihano twari twarahari ivomo ibihano byaravuyeho ubu turi mu byo twita imigenderanire isanzwe tubandanya dukora ku buryo Uburundi bandanye bushinga icumu mu macinga kuko dutoza abarundi mu mashirahamwe mpuzamakungu abarundi baratogwa igihugu kiratogwa ku vy'ukuri nyakubahwa mushikiranganje mubandanirize ko hanyuma abakozi bazoba hagufi n'abakozi bashoboye hanyuma namwe muzobabere indongozi nziza nk'uko mubizi bushikanganye mwarabuciyemwo murakoze urabona ko abimenyereye arazi ko bugariko ikoti mbere ariko rero nagomba ndabashimire mwese les collègues bejeje kubisikanya ndashimiye cyane nshimira umukuru w'igihugu yantege uteka kugira ngo nshobore nanje kugira icyo nterereye ntere kwisemo abakolege bari bageze ko nanje nteri ntamwe imbere hanyuma icyo naco sino gikora jenyene je peux compter sur la collaboration de mes collègues ici benshi abo mbona ndabazi twarakoranye haba muri East African Community canke ngaha muri Affaires étrangères twarakoranye ngira ngo nubu ntaco buza ko dukorana hanyuma j'avais un peu d'espoir numvise ivyo mon cher ami avuze mugabo ubu nawe yakumengaciye asukamo mabisi je suis un peu comment dire voilà ariko nta kibazo igihugu ubuzima bw'igihugu ni nk'ubuzima bw'umuntu il y a toujours des hauts et des bas mais l'essentiel c'est de pouvoir gérer tomber c'est pas mauvais tomber de ne pas se relever c'est ça qui est mauvais
nibaza yuko nkuko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu yabivuze, twese hamwe turi kumwe twese birashoboka, umwe wese azozazane sa contribution kugira ngo duteze imbere. Ibibazo navyumvise, mugabo ivyo bibazo turi kumwe tuzobitorera inyishu. Hanyuma navuze ko c'est un honneur mais c'est aussi une charge que j'accepte avec humilité, kandi nibaza yuko avec votre contribution bizokunda tuzobikora. Hanyuma ngira ngo nzoronka akanya ko kuja muri aya madokima bampaye avec les services bazoba bahari, turabe tuvugane, turabe les priorités, hama tugerageze gutera intambwe tuje imbere. Nibaza yuko sinovuga byinshi cyane, ni kuri ndashimye, kandi burya I have a challenge. Challenge ni kuvuga yuko c'est pas aussi facile yo gukorera mu ngata umuntu nk'uyu yarasanzwe afise ubushobozi bwo hejuru. Mon collègue aussi, c'est vrai qu'on nakurikiranye ibikorwa bike vya ministère abiri. Pour les AC, j'étais là où j'étais comme chargé de mission à la présidence, nari point focal de l'EAC. Ahana muri ministère des Affaires étrangères barampa beaucoup de dossiers de coopération pour appuyer. Donc kuvuga yuko narakurikirana buke. Mugabo urumva uri nyuma hariho peut-être ibyo nzobona ntamenye, ngo bizosaba ko ngira plus d'effort. Nkuko nabivuze rero ntabwo bafise, ndafise sinzokora jenyene, sinzotamba nirorera. Voilà, exact. Sinzotamba nirorera, ndafise abakolege bazomfasha. Hanyuma je voudrais juste vous rassurer que je suis là pour travailler pour le pays. Namwe ndabasaba ko muzomfasha, kandi ngira ngo benshi muri ministère barazi je suis un peu intransigeant kubijanye n'akazi. La rigueur que je m'impose, je l'impose aussi aux autres. Aho muzokintunge ko bre, muzokintunge. Hanyuma ibisigaye navyo kuja inama n'ingingo, ngira ngo tuzoroka akanya ko gukoranya abakozi bose ku buryo ikintu cyose kitugoye tucumvikana ko tuganira. Je suis prêt à écouter tout le monde kugira ngo umwe wese agire icyo atanze kugira ngo twavance. Nuko rero nagomba nongere ndabashimire cyane, Excellence Monsieur le Ministre, namwe mwaronse aka kanya kugira ngo tugire ubumugirwa. Bien sûr, nkuko babivuze, mon collègue yabisubiyemwo, ntitwaje hano kunyinyana ngo non, twese dukorera igihugu, tubisanye mu mahoro, nta kibazo sitongo ry'umuntu. On est là aujourd'hui, demain on n'est plus là, kandi c'est normal. Voilà. Donc je voudrais vraiment vous féliciter, Monsieur le Ministre, et chers collègues. Merci pour tout. On a travaillé ensemble. On a été des collègues, ambassadeurs et ailleurs. Donc, Nibazako, nous, je sollicite votre soutien. Hagize kinzanzanira nzobabaza, nzoba-telefona, canke kubaraba kugira ngo muze muranyereka inzira. Murabizi ko kubungana kose experience ufise yose urakenera kwiga, urakenera ko abandi hari ntituzi byose. Donc ubwo nzotumbera ko ari mu conseiller, même mu planto aricyo nkeneye kumubaza, mbona nta muco mfise, jewe nzomuraba, kandi n'abandi namwebwe nababwira ko ngo bigire ko nyene ufise ikintu abaza, ufise ikintu azazaniwe akambaza, hama tukagiganira kugira ngo dutere imbere, dutere intambwe tuje imbere. Nuko rero nagomba nabashimire mwese, les journalistes nimwibaza ko nabibagiye, ndabashimiye ku gikorwa ariko murakora. Monsieur le Ministre yavuze ko mwaba muri disponible, imiryango izoguma yuguruye, muzoze tubatumye ko muzoze, hanyuma dufashanye kubaka igihugu cyacu. Nogarukiriza ngaho, ndabashimiye mwese, murakoze, Imana ibaheze.